ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Nabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kaze muri ano makuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uno wa mbere igenekezo ya 18 Munyonyo umwaka wa 2019 ayo nayo tukayahera ku nkuru ziyagize. Abasirikare bataramenyekana igitigiri nibo baraye baguye mu gitero cabaye ku kirindiro c'abasirikare kiri mu ishamba cimeza rya Kibira mu ntara ya Cibitoke, muri bo hakaba harimo intwazangabo y'ipete rya majoro mu kanya muca mu vyumva. Ayo muyobozi w'ivuriro ryo muri komine n'intara ya Rutana muri segiteri ya Kivoga aragirizwa n'abanyagihugu gusahura ubutunzi bw'iryo vuriro. Uyo mutware ngo akabayo babikora yishimikije igihagarara afise mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Mu kigabane kajugujugu naho muza kumva abatavuga rumwe na leta ya Gitega aho bavuga ko bazitaba amatora y'2020 kandi bakazokwemera nibizo yavamwo. Mu buhinga bw'ivyuma hariyo engineer Jide Mwemero ari kumwe na Emile Nibasumba ariko arafata amasanamu mu kanya idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimajije kubabwira mu nkuru zigize kino kiganiro, abasirikare b'u Burundi batazwi igitigiri barahitanywe n'igitero cabereye mu ishamba cimeza rya Kibira mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira iryo kuri uyu w'Imana. Intwazangabo Reveriano Ngomirakiza yararongoye ikirindiro c'abasirikare ari mu bahasize ubuzima. Bamwe mu bakomeretse bashikanywe ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Emile Nibasumba mu idonido ry'ino nkuru. Bamwe mu basirikare bakomeretse batanguye gushika Mabayi mu gatondo ko kuri uwa mbere. Bamwe muri bo bafise inguma z'amasasu ku maguru nkuko bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine yo mu ntara ya Cibitoke babivuga. Amakuru ava ku mugwa mukuru wa Mabayi avuga kandi ko ikiziga c'intwazangabo Reverien Ngomirakiza yararongoye ikirindiro cyatewe kiri mu vyabonetse. Major Reverien Ngomirakiza akaba yari afise nimero y'akazi bita matricule CC 2083 akaba yari muri promotion ya 35 y'intwazangabo nkuko amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi abimenyesha. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko igihe bategwa abasirikare bari ku kirindiro cy'Imarura mu Kibira bangana 80 kuko ngo abashika 35 bari mu karuhuko. Benshi muri abo basirikare batewe bari muri bataillon ya 46 yaheruka kuva muri Somalia kubwa makuru ava mu gisirikare. Abasirikare bari bagiye gutabara kuva mu gatondo ko ku munsi wa Mungu. Akazi kabo nyezina katanguye mu gicugu cyo kuri uwa mbere. Ako kazi kari kajanye no gusuzuma ko atabasirikare bagihema kuri ico kirindiro cyatewe. Amakuru avaho mu Kibira akamenyesha ko bamwe muri bo basanze bishwe banizwe, abandi nabo bicishijwe amasasu. Ayo makuru nyene akavuga kandi ko hari amacumi y'abasirikare batigeze bamenya ivyabo kuko batababonye bahema canke ngo babone ibiziga vyabo. Twasubiye kurondera umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke ariko telefone yiwe ntiyayitavye. Emile Nibasumba hari umuntu ataramenyekana umwidondoro yaraye yiciwe muri quartier Mutangano hafi y'uruzi Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura mu micungararo yahabereye iryo bara amenyesha ko yoba yagandaguwe nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Abamugandaguye nabo bakaba bakoresheje imbugita baca basiga mbere banayimurambitse ku gikiriza. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko nyene kwicwa yari umuntu w'umugabo afise imyaka yababa 40 akaba yatuwe ikiziga hafi y'isoko bita ku Kabasazi neza na neza haruguru yaho bahora barunda amabuye. Abajejwe intwaro ngo bakaba baciye bajana ikiziga mu buruhukiro bw'ibitaro vyitiriwe umwami Karede byo mu Kamenge. Mu gipolisi naho bakavuga ko bamaze gutangura amatohoza. Umunywanyi w'umugambwe senero wo ku mutumba Nyamarobe komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yarishwe akubiswa amahiri, uwundi nawe arakomereka bikomeye mu gitera imbonera kure zagize ku mihana yabo kuri uyu w'Imana. Abantu bamwe bamaze gufatwa kumvo z'amatohoza nkuko tubibaza Vicky Chris n'interetse.
hari kuri uw'Imana igihe cy'isaha 2 z'ijoro aho igitero c'imbonera kure cyaba ku mutumba Nyamarobe. Izo mbonera kure zashwaye imihana ya bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNL bo kuri uwo mutumba zirabakubita bikomeye. Abanyagihugu bo ku mutumba Nyamarobe bavuga ko umwe muri abo yaciye yitaba Imana kubera amahiri yakubiswe. Umunyagihugu waho arabitwiganira. Umuguru mbonerakure warengera ku muntu yitwa Uwimana Emmanuel urengera ko bakubita bagakubuhiri gushika naho apfa. Uwo mwanya nyene imbonerakure zace zija ngacimbira ibita vyuma baca barasanga witwa Harerimana Isahaki nawe nyene ubwiwe baramukubise araremba cyane gose gawewe ntiyapfuye. Isoko ryacaho ku mutumba Nyamarobe riva kwizo mbonera kure zakubise abantu zari zirongowe n'urongowe umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba. Kuvuga abantu baba bari kwisonga ico gitero kandi bama bakora amabi ngaho ku mutumba Nyamarobe aho witwa Jamali Nziza iwe yakirongo yari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Nyamarobe. Kaba hariho n'abandi bari bama bari kumwe witwa Kwasapierre n'abandi mugabo nibo ahanini bari barongoye ico gitero. Amakuru dukura mu bajejwe intwara aho muri komine Kiremba aremeza ko uwo muntu yishwe kandi ko hari abantu bafashwe kumvo z'amatohoza. Ivyo biruko mu gihe havuga uruhigi rw'abanywanyi b'umugambwe SNL mu makomine ya Kiremba, Nyamurenza, Gashikanwa na Marangara mu ntara ya Ngozi, aho havugwa bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bamaze guhunga abandi bakaba bafunzwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kuva ku w'Imana w'indwi iheze. Vicky Chris ninteretse tumukengurukire tukiri mu gisata cy'umutekano nyene abantu babiri barakomeretse mu gitero c'abantu bitwaje ibirwanisho cabaye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura nyene. Abo bantu bakomeretse mu gihe bariko barizimya kanyota kari ku kabutike ko kwibarabara bitiriye Buconyori rigabura quartier ya gatatu n'iyindwi aho muri zone Ngagara nyene. Eroge Diveremesha niwe yaduteguriye iyi nkuru. Abo baraye bakomerekeye muri ico gitero umwe yitwa Cyprien Gicemuzi akora mu kigo Robert uwundi azwi ku izina rya Alberic yahoze ari umusirikare akaba akorera ishiramwe Brahudi. Amakuru dukuraho muri zone Ngagara amenyesha ko ico gitero cabaye nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro ngo coba cari kigamije kugandagura uwo Alberic yahoze ari umusirikare. Ayo makuru abandanya amenyesha ko abo bagizi banaye batamenyekanye baje mu modoka yo mu bwoko bwa Probox. Umwe muri bo yari afise inkoyo mu bwoko bwa pistolet abasanga aho bari bicaye ku kabutike bariko bivuna kanyota abasaba kumanika amaboko. Abandi bagerageza kwigwanira ni habo bagize banabi ngo baciye babacucagira nk'amasasu akomeretsa Cyprien Gicemuzi mu nda. Alberic nawe akomereka ku kuboko no mu mutwe aho yakomerekejwe na cross y'inko bamukubise. Haheze iminota 5 haciye haza abapolisi n'abasirikare gutabara nk'uko amakuru ava muri zone Ngagara bandanya bimenyesha ariko basanze izo nkozi z'ikibi zamaze kuyanyaga. Mu gatondo wo kuri uyu wa mbere abanyagihugu bazindukanye ubwoba bwinshi. Ubwoba bavuga ko bushingiye ku bitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bimaze iminsi biba mu makartier yari mu gisagara ca Bujumbura. Abakora ivyo bitero nabo bakaba amenyekana. Twarondeye Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi hamwe na Edi Claude Hakizimana musitanteri wa komine Ntahangwa ariko ntibitaba telefone zabo. Eroge Diveremesha nawe nyene tumukengurukire muri indwi twaraye dusozeye rero abantu 8 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe mu mihingo itandukanye y'igihugu. Muri abo batatu bakaba arabanywanyi b'umugambwe SNL nkuko tubibaza Emmanuel Ndayishimiye. Mu gisagara ca Bujumbura hatowe ibiziga bibiri bitigeze bimenyekana. Kimwe catowe bita ku Kabasazi muri zone Gihosha kuri uyu wa Mungu. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwa zibaguwe ibibugita. Ikindi kiziga catowe ku ibarabara bita Avenue Bututsi muri zone Rohero ku wa gatandatu heze. Abanwanyi batatu b'umugambwe SNL barishwe muri indwi dusozereye. Babiri muri bo bishwe mu ntara ya Ngozi. Wa mbere no witwa Jean Marie Nkurunziza Batazira Hassan yishwe n'ugwaruka rw'imbonera kure ku mutumba Nyamarobe muri komine Kiremba. Wundi no witwa Nestor Nunzwe n'Imana wo muri komine Gashikanwa. Wa gatatu no witwa Marie Claire Niyongere yishwa banje gushurashuzwa ku nguvu n'abantu batigeze bamenyekana muri komine Kiganda aho ni mu ntara ya Muramvya. Nayo ku wa gatatu heze mu gisagara ca Muyinga muri quartier Kibogoye uwitwa Jeremy Nyabenda yaragandaguwe ari ku buryo yishwemwo nibwigeze butomoka. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko yiturukirije ko grenade, abandi bakavuga ko yishwe. Mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni haratowe ibiziga bitatu ku kiyaga Gweru ku mutumba Sigu. Bibiri vyatowe ku wa kabiri uheze. Imbere yaho hakaba hari hatowe ikindi kimwe. Abo bantu bagandaguwe uko ari batatu ntibigeze bamenyekana. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri website @RPA_BI.
Muyavugwa mu bijanye n'intwari bereye hari imfashanyo igizwe n'ibikoresho byo kwiyungunganya mu buzima igenewe abanywanyi bishira hamwe swa Burundi bagera ku 1,500 bagendana umugera wa sida yanyurujwe haraciye amezi 8 abakozi ba swa Burundi bagasabishira hamwe FSHA ya 360 Burundi cyari ryatanze iyo mfashanyo kugira ico rikoze kugira ngo kuri kumenyekane nkuko tubibaza Innocent Valentin Singira nkabo. Isoko rya RPA mwishirahamwe swa Burundi rimenyesha ko iyo mfashanyo yari igenewe abagendana umugera wa sida bahurikiye muri iryo shirahamwe yari igizwe n'ibikoresho bitandukanye byo mu mazu bamweramwe imishatsi canke kuyitunganya. Ishirahamwe swa Burundi ririmo abamambure barenga 1,500 gendana umugera wa sida. Abo rero nibo byari bigenewe bose byari kubafasha mu mice itandukanye y'ubuzima bwabo mu kugira ngo bibesheho. Salon de beauté ibikoresho by'abagore byari byinshi cyane bari kuronka amasaro de beauté ashika hafi mu 200. Amasaro de coiffure nayo nyene yari menshi cyane. Nkuko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha haracimeze 8 ishirahamwe swa Burundi risavye abanywanyi baryo kuja mu migwi kugira baronswe iyo mfashanyo ariko ngo amaso yaheze mu nzira. Ibikoresho byatanzwe na FSHA 360 kugira bifashe abagendana umugera wa sida muri swa Burundi. Hama haciye amezi 8 banditse amazina y'abantu bajya mu migwi kugira bahe ibikoresho bakoresha. Hano bagiye mu migwi bafata n'amazu ko babategetse bafata amazu bazokora kugira bazobasanga baramukizi abagejeje. Harindira kushika n'ubu abakozi baswa Burundi bamenyesha ko baronse amakuru avuga ko ayandi mashirahamwe akora mu gisata cyo gufasha abagendana umugera wa sida yo yatanze ukuri kwamye iyo mfashanyo itangwa na USAID ibicishije mu ishirahamwe FHI 360 Burundi. Bamwe mu bakozi baswa Burundi basabishira hamwe FHI ryakwiragije iyo mfashanyo ko ryokora amatohoza kwiye kugira hamenyekane ayo mfashanyo yazimanganiye. Twarondeye abatwarishira hamwe swa Burundi kugira bagira ico bashikiriza turabakena. Innocent Valentin Singira nkabo nawe nyene tumukengurukire. Umukuru w'ivuriro ryo mu Kivoga muri komine n'intara ya Rutana aragirizwa n'abanyagihugu gusahura amatungo y'iryo vuriro. Abanyagihugu baho bakavuga ko adakomwa kubera asanzwe ari mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Waratere kwizera mu idonido y'ino nkuru. Ubwo bunyonyezi bwabaye indanza ku ivuriro ryo mu Kivoga bukorwa n'uwitwa Obed Labani umukuru w'iryo vuriro akongera akabasanzwe n'icegera cyo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Rutana. Amakuru dukura ngaho mu Kivoga amenyesha ko kuva Obed Labani ahabwa kurongora ivyo bitaro ubutunzi bwavyo bwagumye buyonga nk'uko uyu munyagihugu waho avyigana. Agishika kuri iryo vuriro atubwira yuko yowe hasanze miliyoni 16. Miliyoni 16 nizo hasanze muri mu bubiko canke ku makonte y'iryo vuriro. Ariko amaze kuhashika gushika uno munsi mu nama iheruka kuba ibiharuro bitangwa n'abanyagihugu bivuga yuko ubu yabageze muri miliyoni 12 kandi hasanze miliyoni 16. Ivuriro afise ibibazo vyinshi bijanye n'imiti. Nta mugwayi ashobora kuhagwarira iminsi irenga 2 kuko iyi miti ya malaria nta mugwayi ashobora kuronka serumu zirenga z'iminsi 2. Iruhande y'ivyo iryo vuriro ngo rifise n'amadeni atari make bivuye ku itunganya ribi be n'ingendo y'uyo muyobozi yicishiriza hiwe mu gufata ingingata wagishije inama. Kubera yuko atigeze ari amafagitire ya Regideso haraheze ikiringo c'imisi nka 25 umunsi kuwundi bahejeruka guca amatara y'ivuriro ry'aho mu Kivoga no kuvuga abarwayi bihe baraye mu mwijima atara bafise. Uwinje bita komite dogeso atajambo igifise komite dogeso iragizwe n'abarenga 5 mugabo abo bose bavuga yuko atanumwe afise uburenganzira bwo kuja kumusinyira ahubwo afata abandi bantu ahagera amafagitire ya fraud hamushigene karatira amafaranga. Hanyuma ivyo byose abanyagihugu bakumuriduga yuko ari ibintu biguma biba mugabo ata abantu bo mu nzego zo hejuru zimukurira bakashobora. Twarondeye Obed Labani arongoye ivuriro ryo mu Kivoga co kimwe na Ndayiragije Mark atwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Rutana ngagira icyo ashikirije kuri ivyo turabakena. Waratere kwizera umugwi uzoshingwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo ucungera bariko bariba amatungo ya leta muri iki gihe kiringo ca gatatu kiriko kirarangira ntaco uzoshikako bivugwa n'urongo yishira hamwe Oricom. Gabriel Rufyiri avuga ko atanga ingo nimwe Petero Nkurunziza afata mu kugwanya abarya ibiturire n'abibitunga rya leta ngo ishigwe mu ngiro. Gabriel Rufyiri arongo yishira hamwe Oricom.
nta jambo na rimwe yigera avuga ntashiremwo kw'abasuma abahana mugabo twebwe ico tubona mw'ishirahamwe Oricom uno munsi kandi tutihenze nibaza yuko muri leta atanumwe atari umusuma twe tubona ko bose ari abasuma kiretse bashoboye kuduha ivyemezo vy'uko atari abasuma mugabo twe tubona ko ari abasuma mugende murabe ibintu vyerekana ko umuntu ari umusuma si ibintu binda kunyegera ni ibintu biba biboneka nta muntu umwe ashobora gusigura ingene umuntu ashobora kumara umwaka umwe imyaka ibiri ari umushikiranganji ari umuyobozi mukuru mwaka wa pesa amazi 3 amazana amazi 5 adashobora gusigura iyo yakuye nta muratubariza ko kugira uno munsi bari bavuze ko bazokwerekana ubutunzi bagiye mu mabanga y'igihugu kandi bayavuyemo muratubwira umuntu yo barayerekana guhera ku mukuru w'igihugu nyene gushika kuba amategeko yategekanya gushika ku bastanteri muratubwira umuntu n'umwe arayerekana ivyo twebwe twibaza ahubwo kubivuga gutyo nibaza ko abari kwarondera gukoresha imvugo ya politike muri imvugo ya politike ntiyagomba kuba imvugo umuntu avuga ntashire mu ngiro twe twiyumvira yuko ari ibintu byo kwidigadiga ari ibintu byo kuba abantu ari twengereza abantu je niko no bivuga kuko mwishira Oricom turemeza neza yuko no munsi abasuma basumva inguvu leta abantu biba muribuka Denise Nkuru ariko arabivuga muribuka ijambo musenyeri yariko arasomya imisa bariko bibuka igandagurwa ry'ishuri ya demokarasi Melchior Ndadaye aho yavuze ko umwina ari wo utuma abantu batwara abantu baja ku butegetsi birirwa baricana birirwa baramarana. Gabriel Rufyiri akabarongo yishirahamwe Oricom Uburundi burizeye kwinjira mu muryango w'isoko rusangi y'ibihugu vya Afrika y'uburengero SADC mu mfunyapfunyo mu mwaka uza w'ibihumbi 2020 ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere kwirikira Ezekiel Nibigira n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Je voudrais vous rassurer que avec l'année prochaine le Burundi nagira ndabizeze ko umwaka uza Uburundi buzoba buri mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'umanuko SADC kubera turafise ibikenewe vyose dufatiye kuri izo ntambanyi zibiri hariho uwundi mugwi uzoza kurabaho tugejeje à ces deux éléments qui ont été identifiés. Il y a une autre mission d'évaluation qui va être envoyée dans le futur le plus proche pour évaluer les deux éléments. Et je voudrais vous dire que par rapport à ces deux kubijanye n'izo ntambanyi nashaka kubabwira ko twifashe neza Uburundi buriyizeye turindiriye uwo mugwi niyo washika mu Burundi uzotanga icegeranyo ku bakuru b'ibihugu umwaka uza Uburundi buzoba bwinje mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'umanuko SADC. Avec l'année prochaine le Burundi sera membre de la SADC. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira yongeye aranahamagarira abaserukira ibihugu byabo mu Burundi gusigurira neza ibihugu byabo ibibera mu Burundi bakareka kwishinga inkuru z'ibihuha. Humura Burundi. Mu makuru avugwa mu by'ubutunzi igipolisi cy'u Burundi cazindutse cyugariza ibibanza bimwe ahakorera abavunja amafaranga y'agaciro mu gatondo ko kuri uyu wa mbere abari bashitse mu bibanza basanzwe bakoreramwo hagati mu gisagara ca Bujumbura bayanyaze bariruka kuko igipolisi cashaka kubahagarika ivyo bibaye inyuma yaho banki nkuru y'igihugu igabishirije abatubahiriza ingingo yashinze izijanye no kuvunja amafaranga y'agaciro. Josiane Muzaneza niwe yaduteguriye ino nkuru. Kuva mu gatondo ko kuri uyu wa mbere imodoka yo mu bwoko bwa pick-up y'igipolisi yaguma izunguruka ku bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura ahasanzwe hakorera abakora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro. Abavunjayi bari bazindukiye nko ku bibanza bitandukanye nkaho bita Kwanda Mama kuri Obama Shop imbere ya bus zija mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hamwe no kwibarabara ryitiriwe Amitié bavuga ko bitabakundiye gukora kubera uruja n'uruza rw'abapolisi barangwa muri ivyo bibanza kubgabo ngo naho leta ibagiriza ko ari bo batuma amafaranga abura bo bavuga ko ahubwo ayo mafaranga yabuze cyane kuva hi banki nkuru y'igihugu BRB itegetse ko abavunja bose bisunga igiciro yashinze ibanki BRB ikabategeka kuvunja $1 ku mafaranga arenga gato 1800 y'amarundi mu gihe $1 ryahora rivunjwa amafaranga ashika ku 2800 kuva BRB ishize izo ngingo abavunjayi bashika 200 baramaze guhagarikwa bamwe barafungurwa abandi bakaba bakiri mwibohero rikuru rya Mpimba.
Mu bijanye no kumenyesha makuru kuri uno wa mbere abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu barengutse imbere ya sentare subiramwe imanza ya komine Ntahangwa abacamanza bakaba basanze abamenyesha makuru aho bapfungiwe mu ntara ya Bubanza abamenyesha makuru bari kumwe n'ababafasha kuburana mu rubanza guno munsi kwaro kugira ngo sentare irabe ko abamenyesha makuru boburana bidegemvya canke ko bobandanya bapfunzwe ico bita chambre de conseil mu rurimi rw'igifaransa ingingo ya sentare ikabizosohoka mu kiringo kitarenza amasaha 48 abamenyesha makuru nabo bakaba barumije iminsi 28 bapfunzwe ni Egide Harerimana Terence Mpozenzi Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe kugenekezo ya 22 gitugutu mu ntara ya Bubanza mu gihe bari bagiye muri iyo ntara gutohoza amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri komine Musigati inyuma y'iminsi 5 bahagaritswe bakaba baciye bagirizwa icaha cyo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu Mujanye n'ubutungane nyene abanyagihugu bo muri zone Gitaba komine n'intara ya Rutana barasaba inyamiramabi guhagarika urongo yimbonera kurezo muri segiteri Kivoga yagirizwa icaha cyo gushurashuza no gutera inda umwana w'imyaka 16 inyuma y'amezi abiri yaramaze yarahunze ubutungane abanyagihugu bavuga ko bongeye kumubona kuri uyu wa gatandatu yidegemvya muri ako karere nkuko twabiteguriwe na Onesime Dushimagize iyo mbonera kurirongo izindi ku mutumba Kivoga zone Gitaba ya komine n'intara ya Rutana izwi ku mazina ya Ndagijimana Jafet abanyagihugu bo muri iyo zone bavuga ko hari haheze amezi abiri yarahunze ubutungane kucakurikiranwa ko cyo gushashuza no gutera inda umwana w'imyaka 16 yiga kuri Ekofo Kivoga naho bitakunze ko ubutungane muta muri yompi abanyagihugu barashimishwa nuko iyo mbonera kuri yakorewe idosiye mbere hagasohorwa n'umutayo kumuhagarika kubera yari yitwaje ko ari mbonera kure hariho icegera cy'utwara imbonera muri komine Rutana cyitwa Laban Obed wene baciye aguma agira ibintu byo kumufasha kugira ngo tumarabire ko iyo dosiye yohera umugabo nize havuye bigenda uko umucamanza yarafise dosiye yarayikoze uburyo anyitahe isoroka kumufata amaze kumenya ko ari karonderwa n'ubutungane Ndagijimana Jafet yaciye aja kwinyegeza mu ntara za Makamba na Rumonge kuri uyu wa gatandatu niho abanyagihugu bongera kumubona muri ako karere bafatiye ku bimaze iminsi bivugwa ko hariho abategura guhungabanya umutekano kugira ngo vyitirirwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafise amakenga ko Jafet Ndayiragije arico coba kimuzanye amakenga dufise nuko kubera iyo urukurikirane rw'inkuru zari zimaze neza zitangwa kuri radio Inzamba zavuga ku bitero bishobora gukorwa mu ntara ya Rutana kuri bamwe baba batavuga rumwe n'umuryango uri ku butegetsi bashobora bati kumbure uwo muntu yobaje niyo ntumbero yo gufasha abo bantu bamaze iminsi bavuga ko bashobora kuba bari guhungabanya umutekano muri bimwe mu bice byo mu ntara ya Rutana kugira ngo bafate nk'abamwe mu banywanyi ba FNL bamwe mu batavuga na leta abanyagihugu ba zone Gitaba basaba ubutungane kutadebukirwa bate muri yompi iyo mbonera kure yishure ku mabi yagirizwa yo gushurashuza no gutera inda umwana w'umuyabaga Arakoze Onesime Dushimagize muyavugwa mu vy'impunzi naho inyuma y'ingendo yagize mu makambi ya Mutenderi na Nyarugusu mu mpera zinondwi kuri uyu wa mbere ujejwe ibibazo vy'impunzi mu gihugu ca Tanzania yagabishije impunzi zinduta nazo ko hageze ko zitaha iwabo uwo mutegetsi wa Tanzania yahaye abo barundi gushika mu kwezi kwa mbere kuno mwaka buca dutangura nkuko tubibaza Marie Angela Koze Uwajejwe ibibazo vy'impunzi mu gihugu ca Tanzania yashitse ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri muri zone ya 5 mu ikambi y'Induta igihe c'isaha 5:15 amasaha ya Dar es Salaam. Abarundi bahungiye muri iyo kambi bavuga ko babwiwe gutaha bakaja gutora indongozi zabo. Umushikiranganje Pascal Bandagiye bahuriyanye n'umushikiranganje wa Tanzania bakavugana neza baramubwira ko mu Burundi ari amahoro nkuko nawe nyine yavuze ati umushikiranganje w'igihugu ca Tanzania yigena nyine mu Burundi barabona yuko igihe cy'Uburundi bifise ngo amahoro amarango baci baca hamwe kandi leta y'Uburundi irasaba ko impunzi ziri muri Tanzania ko twotaha aja kubaha ibigo cy'iwacu batubatora ngo twiyumviriye muri make ugerageje kuraba mu maso y'abari bahari abari bagize inama twavyakira nyuma ba Abarundi bahungiye mu mikambi y'Induta ntibahumurijwe n'imvugo y'uwo mutegetsi bavuga ko bagerageje gushikiriza amakenga bafise kwitahukanwa ryabo ariko vyabaye ivy'ubusa
hari umwe yashikije ikibazo avuga ati none ko muriko muraduhimiriza gutaha tego nivyo kandi turabona muradukunda muratwakiriye turaba ngaha ati mwe turabona yuko menye twabarambiye ko murabona yaba nko mu Burundi hari amahoro nk'igihe mutubomoreye isoko ati hoho yatwaye twemeza ko amahoro mu Burundi ariho tuba twege twaciye tuza tugutinye mu dutahara ati biriko urabona byose twaremeye turabirinda hagati y'ibyo ni uko murindira nk'uko n'umwari kubandanya ubwira umutima w'ubuvyeyi mukaturindira mukatureka amatora agahera. Abo barundi bahagaritswe umutima n'inyishu bahavuye baronka ivuga ko no mu bindi bihugu abarundi bahungiyemwo bariko baratahukanwa. Mbere bamwe bafise umutima hagaze ko bishobora kuba nk'uko vyabaye mu makambi ya Mutabira tugatwarwa dukwiza ata muntu ashoboye kwegeranya twese ngo ajane n'uwiwe. Ibibazo umwe yarajije avuga ati none ko mwumva muriko muraduhimiriza guhunguka twebwe impunzi z'angaha muri Tanzania mwumva mu Rwanda muri Congo muri Uganda muri Kenya ariko ciyagwaje ibihugu barahuye baravugana neza ngo baratashe muri Kenya barigeze twara n'indege. Mu ngendo uyajejwe ibibazo vy'impunzi mu gihugu ca Tanzania amazi imisi agira mu makambi y'impunzi yose ari aho muri Tanzania ntiyigeze atanga ikiringo abarundi basigaje muri ico kibanza ariko uyu munsi aho mikambi ya Nduta yabakuriye inkoni ku gishitsi ababwira ko ata murundi yoba kibarizwa muri iyo kambi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza. Dukengurukire na Marie Angela Koze kuri iyo nkuru y'impunzi ahejeje kudushikiriza nkuko musanzwe mubimenyerero ku minsi yose ya mbere uyu ni wa mwanya wahariwe igice ca kabiri ca kino kiganiro igice cahariwe ikigabane ka jugujugu abavuga ko batavuga rumwe na leta ya Gitega muri rusangi bavuga ko bazitaba amatora mu mwaka wa 2020 ndetse bakanemera nibizoyavamwo kajugujugu yo kuri no wa mbere yagendeye bamwe muri abo bitwa ko bagwanya leta ya CNDD-FDD umudereva akaba ari Janvier nini nahazwe. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kiganiro Kajugujugu ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe y'ugwaruka eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Kaze nshuti namwe bagenzi kandi bakunzi ba Kajugujugu uno munsi tuganira kubijanye n'abavuga ko batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bamaze kumenyesha ko atagisivya bazitaba amatora yo mu 2020 abo rero muri kino gihe bakaba bemanga ko bazemera nibizova muri ayo matora. Mbega none ko benshi muri bo hari ivyo banegura mu itunganywa ry'ayo matora ndetse hakaba hari n'ivyo basaba kugira ngo bayajemwo ubu hoba hari gishasha cabonetse kugira ngo bihindukize mu kirago. Reka tuduge kwijambo n'abatumire kuri mikro muri kumwe na Janvier nini nahazwe kaze. Duhereye mu runani Senarede Giriteka rwitwa ko ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta ya Petero Nkurunziza umwanya umwe bavuga ko batemera ayo matora uyundi mwanya bakavuga ko bazoyitaba. Onezime Nduwimana avugira urunani Senarede Giriteka. Senarede Giriteka ntiyemera amatora mabi. Twebwe ntitwemera kuja mu matora ateguwe nabi, ntitwemera kuja mu matora yo guherekeza kugira ngo duhuma amaso amakungu. Ariko ico tuzi turazi yuko igikenye cuba c'abategetsi kizotuma abarundi bose baja mu matora kujya babanditse ku nguvu, kujya bagiye mu matora y'ibizwa shingiro ku nguvu ntibanaritora ariko ntibararyemeza, kujya bagiye babatangisha amahera amwe ngo n'ay'amatora kandi kumbore araje ibindi bintu ku nguvu. Naco gituma abarundi twumva ko kutaja gutora
ari nko kwiyahura kuri bamwe abo bamenye bashobora kubakorera ko mugani wabo bigashika naho baba ku ubuzima. Hari imigambwe rero ishobora kuba mu runani senarede kubera izo mvu zitandukanye ishobora kuvuga ati twebwe reka dupfe kuyajamwo twiyamvye hama tuzokoma induru tuvuga ingene vyagenze. Ariko ngurunani senarede giriteka mu gihe ivyo vyose bitazoba vyavuye mu nzira ntivyoshoboka ko amatuvuga ngo twagiye mu matora kandi ivyo dusaba by'inzitizi bitakuweho kuko iryo kumigwa turazi neza ko mubo ritunga gatoki ni na cyane cyane abari mu runani senarede nk'aba bahoze ari abafrondere cyangwa abandi birashoboka rero ko ayo matora tutashobora kuyajamwo nibizoyavamo ntituzovyemera kuko ntitwokwemera ko habaye amatora meza kandi hari abo yakumiriye hari abo yarenganije hari ubusuma bwagaragaye habaye mu gukora amategeko yagenga habaye mu kuyacungera habaye uko yagenze habaye mu gukumira abo yagiyemo. Ivyo byose biratuma ko uretse natwebwe sinibaza ko hari umuntu azoyemeza mu gihe ivyo dusaba bitoja mu ngiro ari amakungu cyangwa mpuzamakungu ibihugu vya rutura eka mbere n'abo bantu bose bikorera utwabo bavuga bati twojanye imitahe mu Burundi abarundi bakaronka akazi n'abarundi bahunganye iyo mitahe ntibazoyigarukana mu gihe atacizere cyagarutse mu gihugu. Urumva yo ntawe uvuga ngo amatora ngo muzoyemera canke ntimuzoyemera ibitemerwa ntibishobora kwemerwa ngo nuko vyabaye uko vyagenze mu mwaka wa 2015 bakavuga bati reka tuyagira uko ariko situzogera abantu ko babaye amatora. Murabona ivyakurikiye nibizokurikira bizoba ivyo. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu ugikorera mu Burundi uvuga ko utavuga rumwe na leta ya CNDD FDD bavuga ko batigeze bahakana kwitaba amatora uko yoba atunganijwe kose. Petero Karavera Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu akanamenyesha ko umugambwe wiwe witeguriye kwemera ibizova muri ayo matora uko vyoba bimeze kose. Twebwe nkuko twabivuze kuva umwaka uheze mu kwezi kw'indwi tugira ikoraniro kaminuza ry'umugambwe twavuze tuti ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryategetse riti uko bizogenda kose amatora duteza kuyajamwo umugambwe Sahwanya duteza kuyajamwo. Ni ukuvuga igihe twabivuga twafata iyo ngingo ikoraniro kaminuza ryafata iyo ngingo ingorane zozo twarazibona ntawe uvuga ngo nta ngorane zihari. Twibutse ko icyo gihe twaraduheje twari mu bintu by'ibiganiro yarusha amabikananirana kugira ngo turabe yuko aya matora abantu bose boyajamwo yabumvikana ariko byarananiranye. Ariko umugambi wavuze uti haba ingorane tuzoyajamwo. Iyo ngingo rero twarayifashe. Ni ukuvuga rero turiko turitegura bihagije n'ibizova muri aya matora nk'uko twabyemeranije tuzotegeza kubyemera nta kundi vyogenda. Ni ingingo twamaze gufata. Nibaza yuko amatora tujya munsi w'amatora gusa oya nibaza yuko amatora gutegura amatora byatanguye kera uko integuro zigenda ziraba tugenda turashikiriza uko tubibona ingorane tubibonamwo. Turibuka yuko duheruka no kuvuga tuti twebwe nka bijya tubona seni ikora ikumira abantu ikumira umugambwe Sahwanya Frodebu ni ingorane ikomeye twe tubona ariko twavuze tuti ibyo ntibiduhagarika turabandanya. Ni ukuvuga rero nibizoba amatora yegereje canke amatora ariko araba mu gihe turi muri ayo matora twebwe ibizova muri ayo matora tuzovyemera tuzovuga ngo ivyo bintu ntituvyemera ariko tuzovyemera tuvuga nyabonera tuvyemeye aha naha aba ingorane zizoteza kuza zirakosorwa mu yandi matora azokurikira. Twebwe uko turiko turitegura nivyo twaba tubwira abantu uraba mu migambwe hari ngaha mu Burundi yaba iri muri leta yaba itari muri leta nitwe twenyene umugambwe Sahwanya Frodebu tumaze gushikiriza programme ibona tuvuga tuti iyi ni programme. Nayo ngo abibaza ko umugambwe Sahwanya Frodebu udashobora kwifadikanya n'uwundi mugambwe muri ayo matora yo mu 2020 ngo barihenda cane. Ivyo bintu nkunda kuvyumva
ku binyamakuru aya marezo sosiyo bavyandika nyabona hariho nkumbure muri Frodebu abashaka kwifatanya na CNDD-FDD abandi nabo ngaho bashaka kwifatanya na CNL ariko twibuke mu mategeko agenga igihugu agenga amatora yuko ivyo bintu ushaka kwifatanya n'ubundi mugambwe ni bimwe by'amakoalition inani kugira urunani n'ubundi mugambwe niko amategeko agenga igihugu yaba constitution yaba rigasije kuri amatora niko babivuga niko bimeze ushaka rero gufatanya n'umugambwe n'uyu mukora urunani ivyo rero mu nama duheruka gukora iyi inama nkuru y'umugambwe rwego rw'igihugu ni urwego rutegeka umugambwe twavuze yuko umugambwe Frodebu atarunani tuzokora muri kino gihe tuzokora icyo twise rassemblement ni ukuvuga abantu bashaka gukorana na Frodebu bazoba baje kuri programu ya Frodebu ku mukandida wa Frodebu ku bimenyetso bya Frodebu surunani uko niko twabivuze neza twabisiguye no ku munsi wa kane tuzogira indi conference de presse tubisigure neza gushika kuri uyu munota nta kintu cy'urunani kirimo kiretse hari ibintu ihindutse mu minsi iza ko gushika ibyo ndabubwira no gushika kino gihe hari ibindi bikomeye bihindutse mu minsi iza ibyo birashoboka kuko kazoza nta muntu aba akazi neza kiretse Imana ariko gushika kuri uyu munota ibyo bintu by'inani nta birimwo abo tuzorondera naboshigikira programu ya Frodebu naboshigikira umukandida wa Frodebu naboshigikira ikimenyetso cya Frodebu gushika kuri uyu munota nuko ibintu bimeze mu mugambwe CDP urongowe na Aniseti niyo nkuru baherutse kumenyesha ko bari mu myiteguro yo gutahuka mu Burundi kugira ngo bitabe amatora yo mu 2020 ntaco bavuga kubijanye n'ibizova muri ayo matora nimba bazovyemera canke bazobihakana ngo kuko ivyo babwirwa n'abanywanyi babo bari mu Burundi ntibavyizeye. Abraham Barenga yabo avugira umugambwe CDP. Twebwe twarabishikije kuva kera yuko umugambo w'itereko w'akambwe CDP udufite amatora ariko aratorwa mu 2020 ariko icyo kibazo mubajije twagomba tubasabe yuko mutubangira gatoya tuzoheze tucishuye dushitse mu gihugu tumaze kubona ingene ibintu byose bimeze mu gihugu ingene amatora ariko araterwa mu gihugu tumaze kubona byose ingene bimeze tumaze kwakirwa tugatahura byose muzoheze mutuzana icyo kibazo tuzoheza tucishure niba tuzovyemera cyangwa tutazovyemera tuzoheza duce twishura icyo kibazo ariko no munsi nidufite ibintu byose bikenewe kugira ngo tugire icyo tuvuze ku bijanye n'ingene amatora ariko arategurwa n'ingene n'ibizoyavamo yego twabyemeye tutaratahuka kuko turiko tugenda kugira ngo dushobore kuyitaba ariko ni ngombwa dushike ku kibuga dushike mu gihugu tubone ingene ibintu bitunganijwe n'amaso yacu tubikorakore n'intoke zacu hanyuma tuzoheza duce turonka icyo dushikirije dufite ibintu byose bikenewe ivyo no kwita mu gifaransa les éléments d'appréciation twebwe nitugomba gukorera ku byo abanywanyi dufite mu gihugu batubwira ibintu urumbarira niyo wiboneye mu Kirundi murabizi ko bavuga gutyo dushitse mu gihugu n'amaso yacu niho twogira icyo tuvuze n'ayandi hoho mu gihe twogomba gufatira ku byo abantu batubwira bari mu gihugu twoca tubaruka kubarondera kumbure mu babaze icyo bavyiyumvirako yamara nta muvugizi w'umugambo CDP ari mu gihugu naho hariho indongo zimwe ziri mu gihugu z'umugambo CDP. Ego none umugambwe ugizwe na mwebwe mu burongoye canke ugizwe n'abanywanyi banyu ntimubizeye? Abanywanyi bacu nidushobora babwira ngo ntidushobora kubabaza ikibazo ngo nimutubwire ngo mbega ngo amatora uko atunganije ngo tuzokwemera ibizovamo canke tureke kuvyemera umunywanyi ivyo bintu ushaka kumubwira uri mu leader yobara amakosa akomeye cyane murabizi namwe murabizi yuko umunywanyi adashobora kuba ari we atanga situation uko ayibona nk'uko ashobora kutwefiriwaza kugira ngo duhe dufate ingingo twishimikije ibintu batubwira bari kure kandi tutababona n'amaso yacu. Mbega hamwe mwoshika mu gihugu mukabona ivyo byose n'ivyo mwibaza canke uko bitaba bigenze muzoca mwisubirira iyo mwahora? Ni murindire tubanze tubibone tuzoheza dufate ingingo tugeze hariya. Mu gusozera umugambwe CNL wa Gatongwasa wo ugaragaza icizere cyo gutsinda amatora yo mu 2020. Agatongwasa arongoye umugambwe CNL twebwe twitegura kuja mu matora niba bari batinya amatora niba batinya guhiganwa aho nirindi jambo niho novuga nti abavuga ngo CNL ngo ntidushaka kuja mu matora bakaturemeka intebe ishushe
ngo tugomba kuzoyatoba ngo twumaze kuzogira gute nibaza ko aribo bahahamutse babonye ukuntu CNL ifise abanwanyi eza nukuri muri kino gihe imigambwe 35 irenga iyo migambwe 35 yose itwarirwa ngahi Bujumbura je ni mwanyereka ahantu ivyicaro bikuru by'iyo migambwe bishika 10 mbere 10 ishobora kuba mvuze na byinshi birenga 5 nimwashaka cenzo camvuga ko ibitangaza byabaye mu Burundi ariko ico no bahanura ni kimwe nibaba bemera yuko ari abanyepolitiki nibategure imigabo n'imigambi baje gushiriza abanyagihugu natwe dutegura ibyacu tugende ivyo abanyagihugu bazoshima biba ari byo twese tuzoyoboka ibisigaye guciranira imizi y'ikuzimu kudodoberezanya kugiranira inzigo y'inzikira ivyo ntaho bishikana abarundi ntaho bishikana iyo migambwe si ubwa mbere tugiye muri politiki twaciye mu bikomeye byinshi cyane n'uyu munsi nejo igihugu cacu turabona aho kigeze turabona n'ico gikeneye ntidushobora rero kuvuga ngo reka tureke ibintu byibandaniriza uko ngo tureke kugira uruhara twabwirizwa kugira ngo ibintu bihinduke gusokora rero ivyo ntibica no mu ciyumviro iwacu tubwirizwa kubandanya hanyerera canye hamera gute tubwirizwa kubandanya gushika abarundi dushike kuguhindura ibintu ku neza y'abarundi n'abarundi kazi bose abari hubu n'abazoza mu bihe biri imbere Nino ngaha nshuti namwe bagenzi duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu co kuruno wa mbere igenekerezo rya 18 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019 tukaba twariko tuganira kubijanye n'amatora yo mu bihumbi 2020 aho abatavuga rumwe na leta bavuga ko bazoyitaba kandi bazonakwemera ibizoyavamo kuri miko mwari kumwe na Janvier Nini Nahazwe ndakengurukiye n'abatumire banje amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu byanyu naho butaha Cari kiganiro kajugujugu tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango Dushimire Janvier Nini Nahazwe n'abatumire biwe mu kigabane kajugujugu akaba ari no kuri iryo jugiwe dushesozera ko ikiganiro muri Burundi cyo kuri 18 munyonyo mwaka wa 2019 shimire mwebwe mwafasha kanya kanyu ko kukwirikira bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafadikanije na engineer Jide Mwemero na Emile Nibasumba bari mu hinga bw'ivyuma nabo nyene ndabakengurukiye Emmanuel Ninge ko nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa mu miryango yanyu naho butaha ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye